turi nimba niwiganire Kanyana Imana irakuzi reka kurira ntacyo wihebura Kanyana mwana wa mama Imana irakuzi Udashaka kwaza, okay? Nazimbije. Oh. Mbuga nashitse sorry kandi. Haguruka gatoya, haguruka. Urazi ujya yuko hari umuntu ashobora kwicara ahantu akagusigira imigisha n'undi umuntu yicara ahantu agasiga imivumo. Bivanye n'ukuntu ubu utazi aho yaraye nabo bararanye nibyo yaraye arakora. So nagomba ndakubwiye muko nta sono ufise. Kugenda uvuga ko twaryamanye kandi tutigeze turyamana. Hoho hari umunsi jewe nawe twigeze turyamana n'umunsi warimo. Bivuge neza nkuko wabibyesheri wanje. Mama wangu urashobora gutwarinda iyo nda. Wowe twarira amafoto twifotozanya turi kumwe na ina runyonga. Iyo nda wowe yitwara mu mazi mu kirahure nanyoye. Sheri yakubwiye ngo je nawe twaryamanye kangahe n'uko. Inshuro zitatu. Umugore wanje ari ngaha naje ni ngaha. Vuga je nawe twaryamanye hehe. Canke ndavyitirize yuko uwoba wariyumviriye mu mutwe uranyambura impuzu mu vyumviro nawe uriyambura mu impuzu mu vyumviro maze urisambanya gatatu mu vyumviro kuri yumvira ko urasambana na jewe. Birateye isoni cyane. Sinigeze njyamana nawe mu musore. Ikimbabaje nuko uri mwiza kandi ni wowe uri mungana kandi ni wowe gukunda. Ntaje nubwo no kugira ndagukunda. Ko bari kukuryama gusa cyane kuguhekenya mejeje kuguhekenya mejeje kugijojo urabona kujya kunijojo era mu buryohe umuntu acagirana acayici hasi mugabo kuko nubaho umugore wanje sinshobora kumukina imana musore. Kubw'ivyo rero twaguma tugusabira utovuye mu buzima bwacu. Sawa. Wakana kumvise hama Kanyana na Berahira. Birashoboka ko ninjiye mu gakino ntazi. Nja mu rukundo rw'abantu babiri batatu. Bagomba ndabasema. Emera kwanza. Cyane twararyamanye. Kanyana tuza naho nigeze kurya n'umugabo. Wumvise ko yaryamanye na jewe mu mwitiro ariko ararota yari yambuye impunzu wenyene. Ntibivuze kurota ngo tuja ngaho yigire byinshi ahubwo reka ndababwire mu buzima nk'uko wabivuze ko je nawe nigeze ndakurotera ahubwo agakina nari ntako nari nzi ngo ndabasema. Nzakubwira muko wingira mushamba utazi ugakina utazi. Okay? Hama umaze gushika imbere ijya nkoni gacitangura kugukubita. Boneka ko mu gakino wari urimwo ntabwo wari ukanzi. Mugabo urakoze cyane kwisubirako. Okay? Hama mko nagomba ndakubwire yuko isekuro yose yamifise umuhini wayo. So no kuvuga ngo iyi ni isekuro yanje naje ndi umuhini wayo. Urugo ruhinde. Urakoze cyane. Urususu. Bebe, sinakubwiye wari wumvira ko ndakubwiye. Antonda tabaye kuvuga. Shobora kugukina. Hama ndakubaza muri no minsi usigaye uje amazi. Berahino. Mama karibu turicara. Karibu diki. Oya hora. Mama. Burya wewe ndakubaza ikintu kimwe. Uriyumvira neza mu mutu bw'inda ukabutungura neza. Naguhaye umukobwa uzogumuzana kw'abandi baba nayo bose. Mama mbwa uri wanje. Ndi kwande? Uri wanje. Ndi kwa Kanyana wanje apana kwa Berahino. Mbenda kubaze izimana y'ugwiri buratondekesha ku murongo ijoro n'umurango. Inzu ni iwawe kimwe ni ya Kanyana. Nawe ntugira n'ubwenge. Uremera ko bazana indaya mu nzu yawe ukera
uremera ko batondekesha he Kanyana uko niko nakuretse uwareze turamuzi kandi twarabonye indero wamuhaye kandi felicitation cyane uwareze baragukwereye menshi numara ku mutima byaberayino sindiko nagukora ku mutima sinagukozeko urazi neza ingene umwuzukuru wanje umwana w'urundi ngene ariko arapfa n'inzara nawe uronka amahero uja guhonga abakobwa n'indaya mama ibyo byose niwaje kubitubwiye kandi urazi igihe wazashaka kubyara ko amafaranga wayaronse nabikubwira gutega Kanyana waramaze kubika irofa ivyo berahino kubane n'ivyo nyene umviriza rero berahino je na wewe turahejeje nakunga amahero woje uramfasha jewe woje urayafata indaya ndakuvumye mbere urabona akagahangaka je ndahejeje wabonye berahino ndakuvumye uzofuko be mama wawe asigaye umushawe amaze kubona twadusinema twabashinwa usanga abantu bose bafise agahara uko bigutangaje nanje niko birangaje Kama. kumubona nanje ahubwo wambwira imivumo y'ibiyewe imana yashobora guhindura imivumo ikabimigisha kuko imana ihezagire kwirongera abantu imana izabikora kandi watangiye gusenga kuko iyo utangiye gusenga n'imana itabura kwinjira mu buzima bwacu shami nje ndikundabana kumani okay I love you baby nunda kubaza kugira uvyuke mu gitondo usige muri shamba narondeye sentira ahantu hose naribuze kandi usanzwe uzi neza yuko jewe kubona kwanje kora kubwo bebe sentira he kwa je nayirondeye ahantu hose naribuze ama kumbe ngo numeze neza ibintu byo yadukoreye yenda cyivura ku cyane ko tuba bitugirira ikibazo shaka ndakubwira ikintu kimwe burya ngo nta uvumo w'Imana itavuga okay Imana nayo kugira yemere yuko uyu muntu avumika no kwibona yuko uyu muntu afite ikosa okay Imana nishobora kwemera yuko Dafroza ashobora kutuvuma kuko twebwe uri mu ruhande rwacu Imana kiri ariko wibuke hano umwana wa mbere ngene zagenze n'ubundi wanakoze sekonari hari igihe usanga ari imivumo y'umubyeyi menye ko Dafroza ari umubyeyi ndakubaza wiyumvira yuko Dafroza niwe atanga urubyaro iyaba ivyo bavuga Imana ivyumva je nawe twarwa twicaye muri hano je nawe muri buno buzima twarwa tubayemo urazi ni kangahe yifuza ko je nawe tuguma mu ibarabara Dafroza yaba ari we afise n'igitabo gitanga imigisha je nawe nta n'umugisha twari gufata wose muri munsi ya mugabo si watanga imigisha okay bebe amahoro turafise ahubwo no gusubyigumizamo vyikuremwo atuvuma areka Imana iyo ihezagiye umuntu umwana w'umuntu ntavuma okay sawa bebe hama ikindi naco nako ndiyumvira dutegerezwa kumubwiza ukuri na runyonga yuko ibintu yakoze ko atari vyo kiri ko ihugumzana ibintu by'ingorane tuve muri izi ngorane izindi ukaba ziraje ntabwo ari ingorane mugabo no kumubwiza ukuri okay ntitube nk'aba bandi ngo umuntu akwereka yuko akwanga nawe ukamuhisha kubizi oya reka tube clair tubimubwiza ukuri ariko byo kwakiza tubyiburiye kugira ngo tubane uramuzi ngenda cyashwana uramuzi ngenda avuga
nakaze ibyo bituma haba izindi ngorane ndende. ahubwo she tugende unyereke aho sentire washize. Tugende ndetse kwamenye ndakanye. Ya urabuke jewe iyo ndonde n'ikintu simona ndakibona kuko abagore imana yarabahezagiye prema impano yo kurondera nuko za nako gapande nanje nirire boss uraterame kweri uzi ni inkuru rero Berahino naraye ndamukoreyeko wewe nta n'ijambo azosubira kugira ashaka flota tureka kubera urampaririza afate ubu Berahino atandonde yansaba imbabazi ndakurahiye ubuzima bugiye guhagarara abwivuga bwahagaze n'ubundi busa n'ubwahagaze naragiye muhiri uwo munsi ncansanga agahabara kiwe yakazanye mu nzu Vincent naramwitukiye acashaka kundugako nca ndamuvuma urazi umunsi ubwa mbere ko namuvumishije ibisusu ubu kurikira namuvumbishije agahanga ndazambura zose ku mutwe ubu hasigaye ikigwanyisho canyuma Froza je ndibaza ko umusatsi ako gahanga kawe wokavumisha umuntu gute erega je ndi nyina wa Kanyana kandi nakamuvumishije kubera nari nakuye ku mushatsi wose nkari kambaye kari gusa kagahara nabona kajyanye nuzi hage naramuvumi kandi muvumo uriko uramufata mufata gute wo muvumo wowe ufata umuntu kubera iki kumbe niwe wamvumye rero kugira ngo amafaranga mpereko hapana we no kuvuma uri mu boss wanje Berahino namuvumye kubera amahera yose aguma yajya rumwe kandi ujya Kanyana n'umukobwa wanje we ntubona ubuko jaranse ko asubira gusama kandi ubu ntazosubira gusama bataje kunsaba imbabazi jewe da Froza nzobakorera ko mpaka umuvumo wawe uratanguye gufata urafata nyene umviriza rero da Froza karya gahungu nimba gakoresha imiti je ndibibaza yuko kirirwa ku bapfumu kubera ndatega umutego nawe akawusimba nkongera nkatega uwundi akawusimba da Froza ubungira ntega umutego wa nyuma finale fini urumva umutego ngira ntege ni wamuhusha kandi umutego wa brage umutego wo kwica urumva ugomba kukica uyu ni wamuhusha uzotwara jewe nikiniki kimwe kirimo bibiri adapfuye we genzopfa sha Vincent uwo mutego wawe wapi nonye raba impunzu zampereye ko nta kintu na kimwe sigaye mfise sigaye nambaranye boye raba da Froza amafaranga nari mfise yari menshi ariko raba ukuntu sigaye meze menga ndumuhimbira ndumushenze Vincent aho ko wo mwica burundu akavaho tofuma tumwica ndogo akazofa yarababa yaratuntuye jani byo mbona kumwica gute da Froza ngenda kwereke urabona jewe ko ndi nyina wa Kanyana ubu mutego wa nyuma je narisigaje niyo nkoho urabona umusoda iyegiye kugwana afise ikigwanisho urusoro rwa nyuma ararubungabunga nanje niko nsigaje ubwo rusoro rero nkazorukoresha nawe uzoraba Vincent ubwo rusoro rero basha ikandundura rutamuhitanye Berahino ruzohitana jewe umviriza rero wewe ni wantanga sawa ni wantanga ukore nanje ninagutanga nkore mugaje ndizera yuko nzogutanga da Froza we nzogutanga nije nzogutanga kandi rero urwo rusoro urazi rwariko urabona ubwa mbere ko namuvumishije inyo ubugira kabiri ndamuvumisha agahanga kandi biriko birakora ubu hasigaye ko ndazambura zose urabona impunzu zose ku mubiri ndazambura azocafa ari umusazi nije nzotangura mbere nije nzotangura kumuvuma we niwirirwa urakoresha ivyo wawe da Froza
gende ukora ivyo vy'iwawe hasigaye nanje nkora ivy'iwanje gusa ndizere ko tuzohuriza hamwe banze ureke ivy'iwanje je abari byo bikora Hamada Froza kanaraye cyose burya naka gatumbura n'umugenzi akangore abo uraho unchore na 3000 basi canke 2000 ndabe ko nohita ndajuduharaye Vincent we ntakabikawe ugifisa amahera waranchorera amahera warampa umushahara wanje ukwiye naraguhapra nuko nyene ubona nyene nsanze mu mufuko wanje wapi anico mfise kabisa mugabo wundi munsi nzoguha Vincent reka mbandanye aramajanata wapi basi desa mitana gato akanda gato twagasangiye ako nari mfise oya nanje nzokuzanira bye Vincent mama we inarunyonga uri kuja hehe kwaso ushima ko atari kwa papa urenze ngaha ushima ko ari kwa papa urenze ngaha aho urafise urubanza bwo none wewe ubwa mbere wazanye ivyuzana ubu naho rero haje ibiheko urazanye ibiheko guhambagira kugira ubice nico kikuzanye guhambagira ivyo uhambagira mu kuvugana nawe ntakanyegeri nka wewe agakozi nka wewe ko munzu hano ubwo bawumva mbega nkawe no kumva ko ubwo babwike wamubeshiwe vuga na runyonga gatatu wumve urakanyonga umusakanyika yanyaga wumve uri gike wewe ahubwo agera imbere ya portail vaho niho ndarenda gukubitse ndaguhindura imbeba ndaguhindura akayabo ego akarabu je mayenda kwivurugire aha rero ko mugwane na jewe ahubwo mugwane na jewe umviriza ndakubari rimwe kabiri gatatu mwa munzira we ndakubitiye ego banzu nyumvirize kwanza ubu jewe ubu sigaye ndi hareze mu mutima wiwanje ivyo wakoze byose narabivuze mbega urazi kirundi uzi kilatini uzi giki icongereza ndakumira bunguri jewe ubu ndi oketre mini imana yaba yazi kareba icyo kintu cy'ikibumbano yaremye igashira hano ku isi cy'ikijuju nka wewe abingene nambaye ucuhagarara ngaho nuko oya raba iyi urayizi bera ndakubwira ikintu kimwe uzi ko ngoma ngende kubwira bera hino ko ajyanye kajya gakayi kugira umutwaro urazi na oya nawe narunyonga rakubura nogena ndakwakije amakuru reka ronda kubarira kubarira ko dukundanye cyangwa ndakuririmbire urakaririmba urumva kwanza unyumvirize narunyonga urakanyonga inyani yamushushwe yo narunyonga baranyisha kabivuga n'izina ry'Imana nzoba ngowe reka mwange ndiye naringiye mana habibwira je nzoba ngowe Sen. Icyo nagukundira nuko ubanguka cyane. Seng. Icyo nagukundira nuko ubanguka cyane. Senge ariko agenda kubanica ntangura gucukumira. Cyane bavuga ko bavuga mu izina. Ntiyakuvuze mu izina. Wari umwavoka wewe. Senge nicyo bajya. Hako niho ngicyo mama magari. Allah. Senge so nagomba nakubwire ngo burya hari ikintu umuntu akora mu buzima akiyumvira yuko agomba komesha umuntu. Kumbe ugasanga ahubwo ni nka kujya kuno bakubwira ngo urashobora gukubita umugeregekere. Ukiyumvira ko ugikomesheje mugabo kumbe ubucunguruje. Senge mu bintu byose wakoze cyari gipimo cy'urukundo rwanje kwa Kanyana. So naje ubwanje nabonye yuko ndamukunda Kanyana cyane kuko bijya bintu wakoze iyo abatarukundo gukuri mfitiye Kanyana twari kuba twaratandukanye. Ikindi naco nagomba nakubwire Senge nuko hari abantu bagerageje kwinjira mu rukundo rwa jewe na Kanyana. Uno munsi nabamayibobo mu ibarabara. Uno munsi ntibafise hano ho kuba. Hari n'abahindutse baba basazi mu mutwe.
bivanye n'ukuntu bagomba kuza kwishinga canke kuja mu rukundo rw'Imana ifatikanije. Senga nakomba ndakubwiza ukuri ni ivyo wakoze kuzana kajya gatabo ukamuhereza umukozi wacu ukagashira muri shamba byose twaramenye ko ari wewe. Ndaguhanuye birekeza ngaho, stop kudukurikirana, hagarikiza ngaho, turekeje n'umugore wanje, utureke tubeho mu buzima bwiza. Ndahejeje. Senge garukiza ngaho, ndabigusabye nka Senge, nimba nawe wifuza yuko uba umusazi canke ubuzima bwawe buhinduka, bandanya ucokoza ab'Imana yahezagiye. Twe dufise ko twarasizwe amavuta n'Imana. Rero nimba ukeneye kwagira ikintu kibi kikuba, bandanya uducokoza. Hagiye mwibaza ko Imana itumva ikirundi, kandi hari ubwoko butarugeka. Warasomye mu bitabo byose urabaza ijambo narunyo. Mugabo ni sino barenganya. Murareba ya mazu yose muze yavuye he? Abantu barondera ibintu nk'ibi n'abantu bakorera hasi. Mugabo tumuca hasi natwe tugaca hejuru. Ye narunyuka. Ntabwo bamushobora kuntera. Abo mureye ndanga ubutwe ndigahanga kananiye abaguguni. Kubita ko wumve. Mugabo yenda batahura. Nta muntu n'umwe ashobora kuronka ibintu nk'ibi ataciye mu bintu by'uburozi. Utabaye umurozi waratanze ikibazi umuryango w'iwawe, kubera mwebwe simwe mwavukiye amezi 9 nk'ayabandi batavukiye. Mugabo na nyoko wawe somya mu gitabo, nyoko wawe n'umurozi, nicyo tuma yama yagutanza gutangira n'uruvyaro. Senge Tenge Senge ndakuba mugabo mugiye utangiye kuvuga ngo ivy'uruvyaro ku mugore wanje ubu kurarengera. Senge sindi ngaha guterana n'amajambo nawe we menshi cyane, ngiye gusa kuguha gasopo koko kandi ndagukunda. Uducokoje twebwe ni nko gufata urutoki ukarujana mu maso y'Imana bye ugashingaho. Ntimusenga iyo Mana, ntimuyizi na kiranga, ntimuyizi mwebwe mengo murakantu kangana ko shobora ku tindi nacho. Urana akabeba ko mu nzu mu kukujya kajya kabura imbere bajya mu bananga mu nzu. Apara senge cyose umuntu avuga. Senge mugiye uvuze ko imbeba itujya yuko tubana nayo nga mu nzu, ubushaka gushika kuki kurugutura amatwi nakubari. Mbe kijya gikecuru cyabuze byose nk'ingati mena mutunze nka amateka y'abantu yazi. Mbe Kanyana, mbe bibaza ko rujya rukecame rwafuye ubusa rwabuze byose nk'ingati mena utarongera uyu mugabo wiwawe ngo ukibunye ngushinge umwasi umutunze ngaha nyene. Mbe bibaza yuko wewe adahwera, ega nawe arahwera uzaye kuti umwasi buri ngaha nyene ujya n'imbeba hana ngo senge. Senge sinshaka yuko hagira undi muntu akomereka cyangwa ababara muri runo rugo. Ivyo nakubwiye, okay? Kubw'ivyo Senge unasa n'uwo waje kugushira. uyu Senge nashobora kubona ko akuze. Bebe urazi ijya ndirimbo bavuga ngo ikigeragezo kirajyana kuruta inzara, kuruta kira kintu cyose. Burya ikigeragezo ni ikintu gikomeye cyane. Bebe turi mu kigeragezo. Je no gokazi Usubire ndakubwira ko tubimubwira. no nta kibazo, nabimubwiye. Hano ikindi nacyo uranzi je bera hino yawe ingene mfite amanyama hajya namurese kubera ari Senge. Okay? Nazogenda avuga ati umusengeza hana nta ndero afise ibintu nk'ivyo. Bebe
dusohoke mu nzu gato twe turagenda gutembera sibyo turagenda gutembera n'amaguru turamutse ababanyi turaraxinga mu mutwe bihe okay kera nkunga nari gucanja muri video nkarabe cinema tugateri nkarabe cinema cyangwa nkaje kuba taxi vero tukicarana mugabo nkuba cyavuga ati wa mugonyo wa mutunzi yicaranye n'aba taxi vero yicaranye n'abaki niyo mpamvu bujya rimwe na rimwe kuba umukene ni byiza ngwana gucana nka mayiri jana gusa nkajya muri salle cinema nkaraba gasobanuye bagasiga tugatwenga muri salle nende olorera haje oya aha ndi jenyene mugabo muri salle tu okay tugende twe turatembera okay Namikazi, you are welcome, baby. imbogamizi ziva mu nkono mwege ndabavumye muzopfa mudaheze aha kuri umugongo wanje mwege berahino we na Kanyana mwebwe na Kanyaro kanyu muhetse mwebwe kirase akagake kanje akagahangaka kazoce kahinduka pasteki ihene bisa mugabo se mama turi mu ibarabara basi nk'abantu bariko rakwihweza ingene kuri atuvuma uduhora ikibasi ndabahora iki uri bagize mankoreye mwege wowe na Kanyaro kawufise wewe ushaka kunsuzuguza ungwiza n'ubusa wewe ukomeza nk'icumo ico ndaguhora ariko mama ndanje ndi umwana wawe basi noreka kumbwira ko ntazovyara narakuvumye wewe kuvyara kwiwangu uheke aka gahanga kanjaka gahinduke pasteki kandi ndabivuze kandi nasubiye guheka no mugabo wibuke ko atari utanga abana si utanga uruvyaro imana nivyara iyo mana warayizi wewe kwanza muriko mujaheha nidatabazi mwebwe nidatabazi oviriza muravuga ngo ndiko kuvuga mu ikati mwaba banyi murabana aba ngo nabatunze aba ntacyo mutunze aba bajya gukuza muracyumva mwese mubyumve nk'aba bantu batwakira mu umwicanyi mwana kuzimu Come on. mujahemwe Kanyana Beraino ni sawa? Ni sawa. Ko mweza gurika gose ni Yesu. Che, nimba nari mazi misi ntagira sport. Numva nga igiha. Yesu. Yemwe. None wa muduba ho mwawusize he? Nukuvuga tariko turazanye ko turatembera turaba ababanyi turamutse nye turabukunye gifashe. Mugabo duhuye na Dafroze binadukoreye na Dafroze? Kumera abatunzi murakomerewe. Urazi ubuzima muri mu kugira ari bwiza. Urazi iganzu yiwanyu mubamwo. Honyene umuntu aza gukubita gusa hodi mwamubonye imyaka. Mukabura amahoro uko. Shawe ntabyo wamenya kuno Dafroze ari umwana mubi. Ariko n'abatunzi murakomerewe ko ye. Mugeni. Sa? Wowe na rujya ruzuru nini nuwo tubona yo kumvira ko dufite amahoro. Ntiwomenye ingene tujyama tudasinziriye.
hari igihe turyama tudasinziriye. Ubwa mbere twaryama tukabura itiro kubera ibihere, kubera imvura iguye tukanyagirwa. Mugabo ubu tuba mu gitanda ciza, tuba mu nzu nziza. Mugabo nta mahoro dufise. Abantu benshi nuko mumeze, canke najewe nuko nawe uranibwira. Iyo mbonye umuntu afise umuduga akaba afise inzu, nawe uranimvira ko afise amahoro, ko atakibazo afise. Mugabo turibesha. Hari n'abatunzi barutwa amahoro n'abakene. Iyo ababishoboka uno munsi jewe na Kanyana twari kuguhereza ijya nzu yiwacu, nujya muduga tukaguranya tukagumana amahoro. Jewe nubona akajya kazu kiwanje mbamwo, jewe nukuri nanje nifuza bwo kunogendera muri ganzu mubamwo. Jewe byabuze mu mubayemwo ndabwifuza naje hama namubwe muce mwimvira kugenda jewe hajya ahantu jewe mba habariho mwoca muba ariko twese nuko twapfuye. Mugeni nuko watavyizi ibibazo umuntu ahora navyo. Burya kare nanje naho nasaba Imana ko izompindurira ubuzima. Ariko uko ibintu byaguma byiyongera niko nibazo byagumye byiyongera. Nenzi ko ibibazo bizogabanuka basi bizonahera. Ahubwo byagumye byiyongera. Nuko umuntu atari bushobore gusubira inyuma. Burya ubuzima twa tubayemo kera nibwo bwari buryoshe gusumba. Kanyana mubwiho muri vugisha. Wowe urazi inzara wewe. Mwebwe ngaho muri vugisha. Aha je na maberebere mu gikiriza nayo mfise. Aha je w'inzara Aisha sinovuga. Okay, uratura bino bitanu. Okay. Kimwe gusa nagomba ndakubwira. Amafaranga si yatanga amahoro. Ahubwo amahoro Imana ni yatanga. Je mbona umengo mbere ndose amahera niho noronga amahoro burya. Natwe nuko twara twiyumvira kera mugabo. Uko tubisanze. Kandi merci beaucoup, urakoze cyane. Sawa nzoza kubaraba muhira. Nta kibazo. Ego mugira ibihe byiza. Vincent, akazi keza Vincent. Bagabo, muriko murakora neza vraiment kuko ngaho uyu muferege wari kuzoha gutwara amazu yawe. Berahino. Uraryohewe. Wankuye ku nyama. Unkura ku sosiso. Hari umunsi. Ico wakoze. Uzokwicuza. Vincent none uriko urakora sakazi si ibintu bisanzwe. Vincent, General Paul Musenyi. Nawe nimba wahisemo ngaho, ubu rero wakuze rero. Ubu nukwiye kwitwa umugabo. Aho uriko urarondera. Umvirize wakijojuwe cy'umugabo. Ukundi ko ndamenagura ino beto. Niko nzojanjagura umutwe wawe, niko nzomenagura. Uraje Vincent. Hama. Imisi yose mora ndakubwira ngo Vincent, ora wibagira cyane. Iyo aba bantu tubayeho kubera abandi. Hari abantu batogumaho kuri inosi. Mugabo, yaba wewe, yaba ari jewe, ntituzi umunsi n'isaha kandi ntituzi n'imisi tuzomara kuri inosi ya rurema. Ndakwifurije akazi keza. Vincent, ndabona urarushe cyane. Uko urakorera impande yo muhiri wanje. Ni washaka kurya, uraza bahutunono tw'inkoko. Batesiho, bebe. Nizere kandi wa mukozi umuntu ntawe uraduka. Sawa, uze kumubwira Vincent niyaza, baze kumwereza isosi, isupu y'isosi, bacamwereza n'utunono tw'inkoko. Umviriza utibagira kuri umuboyi. Je ni kumuboyi urumuti. Vincent urumuti. Ya. Sawa wabyinje nk'igipurizo gasha. Ya, amafaranga. Vincent niwibagire kuza kujya utunani. Tujya tugufa sivyo? Nagatwe baraza kugwana gatwe kwera ndagukunda. Vincent bon travail akazi keza.
Anzendeke banzenda ukatike. Kila mtu na demu wake. Umwe wese ni uwikwe. Umwe wese ni uwikwe. Kivuruga. Isawa. Yes, boss na mauja. Karibu. waruga tanzi Okay, nani bagi? Aya maguru abiri. Hari umuntu yasezeranye kuza kuyamuha. Vincent turamwibuka. Niyaza ngaha. Nturinde no kutuvyura nitwaba tujyana. Ano maguru abiri. Uze kuyamuha n'isosi n'ubugari. Okay? Nisezerano namuhaye. Kenshi njewe beraho niyo nsezerano y'umuntu. Nakunda kubishitsa. Ikindi naco none twari tuzi nkoko ko wamaze kuyiteka kandi turashonje. Oya boss yirumva je nziko tujya mwijoro. Rero ntuzi ko hari amasamaki amwe makuru. Niyo ari ngaho nahejeje. Sawa kibazo tuzanira amasamaki. Sivyo? Sawa. Wewe mesha boss na bokwe. Ya. Abandi bagitako giza. Na kamembe na waje. Niba baza kali bo bikwera ari makusukusu. Akanje ko basara. Yes, we. Okay. Beda kuwaza. Sheri numbeje. Mu kuvyuka watanguje ukuguru kwawe. sindibuka kuri navyutse Biraboneka yuko watanguje ukuguru kubumama. Kuko uno umunsi wose ubaye nabi. ubyukije iyo utanguje kubamfunda ho umunsi uco Ya, uyo munsi wose uca wirirwa nabi. no watanguje kubafu rero Kivuruga. Kivuruga. Sabwe boss nashitse. Nimepata butamu. Nabuchumvye neza bana ngene bwera. Inyange yo ntizikwera. Nimepata butamu. Aze mukangiye kuzana Muga nivyo. Ngiye kuzana. Sawa gendo zani. Shirabona igituma muri nanga ko acuma. Rabuga rukuno gusa. gusa niko atamugonze neza ubwira sikaje Niyo mpamvu umuntu ndakwemera. Bebe uri mwiza cyane. Ku gitanda no mu gikoni. Hano hose Boss rero ubugari burageshe mugabo isosi yoyo. Gusa no musera nta pilipili natetse. Nico kibazo rero gica kihava. Okay, ukurumva ugenda muri frigo uzaniye cya kinyobwa cyanje. Umengo hari hasigaye kamwe. Sawa. Boss yo misosi ibona gute yisamaki? Nako nakora. Irukanga n'ingoga. Sawa. Cheka dusenge. Mana turagushimiye waduhaye zino fungurwa. Mana raba hari abantu babuze icyo bajya hano masasa sita. Mwamuze kubibuka mu ijoro baze kuronka. Mwamibuka imfubyi n'abafakazi. Mwami turagushimira abana twe tugomba tuzigeze dutembe neza. Amen. inzira yari bwanyiki yo kujukuruka Mugabo ife ko tuza rimwe tukaza turana. Bazi kintu cyo. Iyo menya yuko n'abatunzi bagira ingorane. Ari kwigumira turabakene. bakene babanze n'amanyene n'ibindi bafise ibindi bibazo natubwiye ko tutabuze ibibazo Mugabo twari tubayeho neza. Urazi ko ufite amafaranga. Mugabo udashobora nkungandazi nga mu mutima urababaye. Nuko urafungura neza bivanye n'ibibazo twaciyemo ku murango. gusa ari bose bizogenda neza Urabona ingene umeze? Shikwe kusubira mu renga kandi Imana yazitsinze. Renga twaraziseze. Renga turadosha Iyo umuntu atunze irenga zisigaye zimbira. niho ukizikora wowe Kinyobwa na mugyaza Tanzania. Nta kibazo. N'izindi mboga zihari utwoge. Izi? Sirahari mugabo nari nishikarije nanje dutatu. Poa nta kibazo.
shit niwe ko arajyana wapi sinajyana nabuze itiro kandi waje kujya muvuga ariko ufite itiro ryinshi habaye nibyo koko ndahazi indangiro uzuye njya mugabo mu mutwe yanje uzuyemo umubabaro n'agahinda ndiko ndiyumvira amajambo yabaye ndiko ndiyumvira amajambo senge yambwiye ndiko ndiyumvira amajambo mama sinomwita mama Dafroza yambwiye ndiko ndabona neza na neza yuko hari ikintu bebe koko nimba Dafroza atari wavyara nimba Dafroza atari we atanga abana ari Imana iri mu ijuru mana uri Imana y'imfuvyi mana we twaraguhamagaye mu gihe twari mu gihe kigoye waratwitavye bebe turi saa 9 ano masaha n'amasaha akomeye cyane mu by'imana imbere ko turyama imbere ko turondera ikibondo reka kwanza dusenge duhamagara gufasha n'Imana cyane bari komeza ndagerage bisivya muri bose hamatumye gusenga wazibagiye nta kibazo okay gusenga turafukama dufukame yeah dusenge no usenga n'icyo senga gusenga okay mwami mana uri Imana y'imfuvyi uri Imana utameze nk'umwana w'umuntu mwami ana amaze gushika arasenga ararira ere aramubwira neza ngo waje kuboregwa nga mugabo aravuga ati ndafise agahinda kuko Penina yaramaze iminsi amuhonyanga amubwira nawe mana ere aravuga ngo Imana yumva amasengesho yawe uramuhereza umwana Samuel mana naje na Kanyana turifuza Samuel mu nzu yacu mana reba agasuzugura abana b'abantu badusuzugura mana zino saha 9 turaguhamagaye mana ngwino bohora ivyo satani yaboshe mwe mana abantu barashaka kuvuga yuko birarangiye abantu barashaka kuvuga yuko bitazokunda mugabo mfite ukwizera yuko kuri wewe nakimwe mana nakimwe kikunanira twaraguhamagaye tuba mu nzu y'igihangare mwami waratwitavye mwami raba waraduhaye inzu nziza mwami waraduhaye icubahiro mwami mwami uratugwanirira imbere y'amaso ya Vincent arabona yuko mu ijuru hari Imana mana ndakora isina runyonga ndakorese senge avuze ngo umugore wanje atazoheka aheke mu izina rya Yesu mana uno munsi ndashaka imbaraga zawe mwami ndashaka kukubona mwami ndagushaka mwami ndafise amafaranga nari kugenda kurondera abadogiteri mugabo mana nabonye ko nta dogiteri ahari akuruta we papa turaguhamagaye kuri uno mugoroba Mana ibe umunsi uri special ibe umunsi udasanzwe mu buzima bwacu mwamana rino mwami mana ibe umunsi udasanzwe mwami turaguhamagaye kandi turazineze kuza kutwitaho amen she ndiyumva izindi nkome zishasha nakiriye bebe ngwino tujyana ino saa 9 uyibuke uzoyandike bebe uzoandike ino saa